Kwigenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka uheze, umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverien Ndikuriyo yaragiranye inama n'abatowe bo mu nzego z'intango n'abarongoye ubuzi butandukanye muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Bakaba baganiriye ibijanye n'imibano, iterambere no gutsimbataza amahoro n'umutekano. Iyo nama yari yitabwe kandi n'abakenguzamateka batowe mu gisagara ca Bujumbura, uwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura na musitanteri wa komine Mukaza. Mwijambo yashikirije nyakubahwa Ndikuriyo yarashimiye abenegihugu kukugene babungabunga amahoro n'umutekano, aca basaba kubandanya babiteramira. Yarashimiye kandi igihugu ca Tanzania kuko indongozi zaco zifashanya n'iz'u Burundi mu gucungera umutekano ku mipaka y'ivyo bihugu. Twagomba tubashimire rero kukugene umwe wese yagize aterereye kugira amahoro n'umutekano mu gisagara kibinyabagendwa. Twagomba rero tubashimire kabisa. Mugare rero umuntu ashimye bayongeje. Utamana mukeba nakubita urugohe. Igihugu gitekanye abandi riraniga. Ico cyo mukimenye. Hari abakeneye ko abarundi bamana intekera ku mutwe. Rero abo niho tuvuga tuti utamana mukeba nakubita urugohe. Ni basogokuru bavuze bati uburundi bugona buri maso. Harabibaza ngo nagacerere ngo hari byo wo kwikorera. Mugabo amenye ko Burundi bugona buri maso. Imipaka yacu yagumye imeze neza. Umupaka wa mbere mwiza mu mupaka wa Tanzania. N'umupaka ahesha tani inzuzi ziriho w'amaborne nta maparcelle yiwanyu. Mugane ho hambere hameze neza. Kubera iki? Gukorana kw'ibihugu bibiri. Tanzania n'Uburundi bihugu bikorana kuva kuri nyumba 10 gushaka rwego rw'umukuru w'igihugu, ngira ngo abajeje umutekano wa polisi bose barakorana ku mupaka, basoda bose. Cyo gituma ujya mupaka umeze neza gose kuva ruguru gushika epfo. Ni ibirometero hafi 400. Yaboneyeho akaryo ko kubacira ku mayange ivyaranguwe mu gihugu inyuma y'umwaka wa 2015 mu bijanye na politike n'iterambere. Umukuru w'inama nkenguzamateka yibukije ko igihugu cose gitekanye kandi ko imigambi myinshi y'iterambere yaranguwe nko kubaka amavuriro, amashure, amabarabara n'ibindi. Kuvyerekeye imigenderanire n'ibindi bihugu, nyakubahwa Ndikuriyo yashikirije ko abategetsi batandukanye b'igihugu bagize ingendo mu makungu mu ntumbero yo kubeshuza ivyegeranyo vy'ibinyoma vyashikirizwa ku Burundi. Mu gisata ca politike kandi nyakubahwa Ndikuriyo yibukije ko hatunganijwe ibiganiro hagati y'abarundi vyatumye haboneka ibwirizwa shingiro rikomoka ku vyumviro vy'abene gihugu. Yaciye abashimira ku kugene baterereye amatora yo mu 2020. Muri politike hakozwe igikorwa ciza cyane cyo gusubiza umutamana igihugu cacu cyafujwe hanze mu makungu. Aho cha hose bari bagerageje kweli, ndabwije ukuri bari bagerageje gucafuza igihugu. Waragenda ahantu ugasanga mukubona hana n'umuntu atazi ni komine nimwe y'u Burundi, mugabo ngahangana avuga Burundi. Muganda babwije ukuri muri imyaka 4 iheze harakozwe akazi kitwa gusubiza iteka igihugu cacu. Ibiganiro byaduhuje ivyo ni bya politike vyakozwe. Murazi mwese umwe wese mu makomine harabaye ibiganiro byo kuganira abarundi. Ivyo Burundi biganirwa n'abarundi. Twaganire nk'abarundi tuganira ivyo Burundi kugira dushireho itegeko rikuru ry'u Burundi ibizo shingiro. Abene gihugu bose utavuze yaranditse ugomba. Kandi barabidepuye barasoma neza n'ubu ugomba kwandika igitabo ku vyumviro vy'abarundi. Bashobora kugenda muri archive ukiyandikira vyiwawe. Iyarusha baragiye kuganira. Kandi turabishima. Mugabo ugiye kuraba amakuru bagenda barashigama, uza gusanga hariho abantu basangira icayi bazibira kugira ivyabo ntibijemo. Ibiganiro rero byavuyemwo ibizo shingiro byakozwe n'abarundi yisunze imico n'imigenzo y'abarundi. Umukuru w'inama nkenguzamateka yongeye asaba umuryango wose guhinduka no kwiha intumbero mu bijanye no kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Yarangije ijambo atanga impanuro zitandukanye mu vyerekeye kurwanya inda z'indaro no kwirinda guharika, ukuziganiriza kazoza, ugukingira ibidukikije, gukomeza imico kama n'akaranga, gukunda akazi no kubahiriza amasaha y'akazi,
kwijukira inkino, kumenya amategeko agenga igihugu, kurwanya igiturire, gutanga amakori n'amatagisi n'ibindi. Rero kwipanga ni byo kuva muri ibintu byo kubaho ku munsi ku munsi. Udivyo kujye dukwiye umunsi sawa nejo mugabo hashiremo na hirya yejo hamupange urugo uvuga uti imigambi ni y'urugo ruzokoresha amafaranga yakujya mu stantera gira budget hama yakoreshe hama yasigaye kuri konte ntega gizoza kandi birashoboka amafaranga 10,000 ukoreje 8 bibiri ukabika mu buzima bwawe bwiro ko ruko usanga uri mu milliardaire ama miliyardi kabisa ni ibintu bito n'indome ntonto mugabo ingore dufise byose tugomba kubiheza ku munsi umwe. Amagara ndabita umutekano w'umuryango. Aha rero twasanze turasamara twebwe abarundi turaryoherwa tugaca dusamara. Hari abantu bavuga ngo je ndakunda igihugu ugasanga yabyaye abana 6 hanze. Igihugu ugasanga ariko aragwira. Igihugu ni iki? Dukeneye iteka ry'igihugu, iteka ni y'imyaka myinshi. Ubyaye abana 10 hanze 3 upfuye bose baca bagwana. Akajagari sigara kagera nde leta. Rero gukunda igihugu muze muraraba gukunda igihugu suguhonye ibidukikije ugatugenda ibiti byose ukararika ugatugenda ukiya amaparsena habori abene igihugu mu myaka ijana iza kuza hamangura kunda igihugu ibi bintu byo kugenda umuntu agacagenda agatwara abantu nkiyo mu rukoko ugasanga umuntu akarubaka acungiwe n'abapolisi hamagara kuvuga ngo umupatriote iyi nakweba. Nyakubahwa Ndikuriyo yahanuye kandi aba mu gisagara ca Bujumbura kureka kubaka amazu mu kajagari, acatanga karorero ku mazu yubatswe mu kibanza cagenewe gutamwo imicafu muri zone Buterere. Yongeye abahanura kubaka amazu ageretse n'ibibuga vy'umupira vya kijambere. Yaraneguye ingene imigenzo y'ikirundi yatitutse mu gisagara ca Bujumbura aho usanga nk'imanza zo gukwa zibera mu bunywero aho kubera mu miryango. Gukomeza karanga n'imico mu gisagara gusaba umugeni basabira mu kabare murabibona bega ino mu gisagara murambabariya mugabo ino mu gisagara mu gusaba umugeni bamusabira mu kabare umengo ugiye umusaba umenga akora mu kabare umengo ntugiye kumusaba ibi kabisa ndabagije ukuri yego murakunda gusayangana mukadekora nta muhira mu kabare nta mwana nta mukobwa wakora mu kabare na muri 5 muhira bubaka gahema gatoyi mugiri imico y'ikirundi kubera iki mugomba kuja mu runtu rwose ngo muzana ingoma bavuze ngo mukabare kwe batwikurura kabare. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyakubahwa Anise Niyongabo nawe yahanuye abene gihugu kwitaba amatora yo mu 2020 yongera asaba abantu baba mu gisagara ca Bujumbura kuba hafi y'urwaruka kugira ngo ntirusubire kurwa mu rudubi nko mu mwaka wa 2015. Ati ntidukeneye ko hasubira kuba urwaruka rwica abantu babaturije amapine. Nagira rero nifatanye n'umukuru w'inama nkenguzamateka mu kubashimira ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri komine ya Mukaza. Murumva ko nanje ndahaba ivyayangaye umwaka wa 2015 narabibonye niko ico gihe twari mu matora umwanya munini nabandi mu ntara mvukamwo ariko nzimvye naza ngaha mu gisagara ngaha muri komine ya Mukaza. Umutekano warahungabanye cyane mu mwaka wa 2015 aho za Nyakabiga ngaha mwijabe n'ahandi ariko cyane aho habiri. Mu mwaka wa 2016 twarabagende impanuro nyakubahwa cyane umukuru w'inama nkenguzamateka yabahaye ahanini turazi ko mwazikurikije niho tuba ariko uretse ko tuhaba turi mu nama nkenguzamateka tugenda turaba mu makomine yose mu gihugu cose ingene umutekano uri kuratera imbere ingene abantu bariko baratera imbere. Biraboneka rero ko uko hari umwaka wa 2016 atariko hari uno munsi n'umuntu aravye abantu mu maso honyene gusa arabona ko vyahindutse. Ubu abantu bose barakeye mu maso ariko ico gihe
abantu ntibari bakeye nk'uko kandi birumvikana singaha gusa ahabaye amagume hose singaha muri Mukaza gusa habaye amagume hose ntivyari vyoroshe kuko abene gihugu ntibari banezerewe ariko ubu baranezerewe tukaba rero tubibashimira cyane tukaba twaje kandi kubatera intege kugira ngo mugume kuri uwo murongo wo gutsimbataza amahoro gutsimbataza umutekano kwiteza imbere igisagara n'umutima w'igihugu kuko byinshi niho birangurirwa ingingo nyinshi niho zifatirwa kandi abazifata benshi niho bataha murumva ko ari umutima w'igihugu rero birakenewe ko mu gisagara ca Bujumbura birakenewe ko muri komine Mukaza mutsimbataza umutekano turabateye intege mwarabikoze mubandanye mukomere ku muheto ngaha ntihagire umuntu azosubira kumva ibintu byo guturira amapine mwibarabara ibintu byo kwambika amapine umuntu ugaturira ni ibara ryo kumutemere ariko igiti ntikizodukore mu jisho kabiri